Musiri Champion TV. You are my champion. Hello bakunzi ba Musiri Champion TV, ndabaramutse mumeze neza. Je n'amahoro meze neza, murabona ko ibintu ari good, ndi kumwe na batumire beza cyane. Hamane yari nene yo kumurika nko mubibona inyuma ya kamera ni Sami, mu cameraman mwiza cyane. Nagira ndakubwira uti gira subscribe canke s'abone imbere yuko tuyaga, imbere yuko mubona ibiganiro byanje nzama ndabaha imisi yose. Nababwiye ko ndi kumwe n'abashitsi hinge ndabakire batwibwire, ariko mengo kuvuga amazina byongora, reka ndabasabe bidondore mu kugira ngo tubashe kuyaga tuzinanye. Karibu. Murakoze. Je nitwa Cishahayo Emmanuel, nkabandi umwe mu bagendana ubumuga bw'amaguru. Yego ngira nibyo. Karibu. Murakoze nanje nitwa Emile Shemeza, abantu umukobwa agendana ubumuga bwo kutabona. Nimutangara yuko ndi kumwe n'abantu bagendana ubumuga. Iyi televiziyo y'abantu y'ijwi ry'abagendana ubumuga. Niyo mpamvu rero duhamagara abantu bagendana ubumuga, ariko si kuvuga n'abantu beza cyane kuko n'abantu bitahuye mu kugira ngo batuhe témoignage, batuyigishe cyangwa batubwire ibyo twibaza ko bidakunda, batubwire ko bikunda. Rero novuga nti karibu kandi mu kugira ngo dushobore kuyaga. Tugira tuyaga rero ku idebe bivuga iti, sije ivuga iti mbega umuntu agendana ubumuga arashobora gukundwa canke ndetse no gushinga urugo. Nyakubaha otuye nk'umuco kuri cyo hire. Ivyo birakunda neza cyane kuko iyo umuntu amugaye akamugara amaboko akamugara amaguru, n'umuntu aba akomeye mu mutwe, n'umuntu ibindi bihimba byose biba bikomeye, ntacobuza adakunda, aragira sentiment nk'abandi. Hanyuma Canke yego afise umubiri nta ngorane nimwe zirimo. Emery, ivyo bintu nivyo umuntu agendana ubumuga arashoboye gukunda, akagira umukopine cyangwa umukope kumva kandi mu rukundo nawe nyene cyane ndetse abakubaka. Ivyo bumva ko kuri wewe bishoboka? Ndumva ivyo bintu bidashoboka kubera ko hari ruhande ntibishoboka na gatoyi. Icambere coco abantu bagendana ubumuga na cane muri kino gihe n'abantu bari hasi cane. Mbega umuntu agendana ubumuga ninde yoza kumukunda canke ikindi naco? Urabona umuntu agendana ubumuga yoja gutereta gute kandi badukumira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse henshi nyine badukumira. Je mba numva bidashoboka, ntibinashoboka, ahubwo ntibinashoboka, kandi no mu kubaka urugo ntibishoboka cane. Wewe woza kubaka urugo ugendana ubumuga, buriya urugo rero nubwo umuntu akwije byose nyine atakibazo afise, kuko buriya iyo ubuze n'urugingo na rumwe hariho ibintu bitagenda neza. Ariko rero bakoze Musiri Champion TV murumva yuko uyu atubwira ati birakunda cyane, uwindi ati ntibikunda cyane. None dufatike Emeline, tubwira impamvu umuntu agendana ubumuga atumva ko afite sentiment undi muntu washoboye kumukunda. Impamvu ni ya yindi nyene, izo sentiment zova hehe gashahu kandi nabo bagukumira. None urwaye umutima ego sentiment zova nziza na gatoyi, ntibikunda na gatoyi. Basa nzo gukumira urumva vyogenda gute? Kiretse zije ukiyumanganya nyene, uko nyene ni woro ukuntu bigenza. Emina cyangwa mujene ego cyane ntibihara bishika ukumva yuko ukunze canke nyene wipfuza umuntu. Ntibirashika n'umusukundana, ntibirashika kandi sinzi ko bizoshika. Ese numva bimeze gute? Jewe ko ndavyumva nibaza yuko ngira ntaritahura neza, ariko birakunda neza cyane. Akarorero notanga ntikari kure, ntaki wanje. Emeline uravyumva ko ndamwumviriza. Jewe mfise urugo Emeline. Mbarira Emeline n'abandi bariko barumva. Birakunda neza cyane kuko burya kugira ngo ugire urugo hari imyaka ugeramwo kujya ko umuntu nyene akomeye, ukumva yuko uri umuntu nawe utegerezwa gushinga urugo rw'iwawe. Ubu umugore canke umugabo, ubu umusore canke umukobwa, ivyo bitegerezwa kuza. Hanyuma rero ahubwo ikintu kidakunda niyo ufise ingorane mu mutwe canke ufise imigenzo mibi, kuko turabona nka jewe mbanye n'umugore hafi imyaka 20. Ibintu bimeze neza, umugore sindumva yidoga. Dufise abana bangahe? Dufise abana 3 kandi barakuze.
imisore n'inkumi n'inkumi gusa Imana yampevyageje uraheka gusa mweneri nkubaze jewe erega impamvu je ndava ko bidashoboka yakubwire mbega iyo uri kurateretana nyene murabizi ibintu vy'urukundo murabizi urukundo bwa mbere ni mu maso urukundo ni communication rapide abantu bagendana ubumuga kugira ngo bakende guteretana birateba urumva ugiye gutereta umuntu agendana ubumuga kugira ngo azogushikire ni kibazo nk'abagendana ubumuga bwo kutumva urumva kugira ngo muzogere communication ntibibaho kutabona naho kugira ngo muzohure ni ibintu bigoye cyane ariko Emeline umva ndaca kubwira abagenda ubumuga bw'amaguru gendera mu tugari kugira ngo bazohure n'uwo muntu nyene bakundanye ngo mama wanje nemeye yuko santima zoza ariko kugira ngo bakundane birasaba yuko haba uwundi muntu bisa uwundi muntu aba ari impande yabo akamufasha muri communication canke muri déplacement niyo mpamvu mbona ko bidashoboka bishobotse muri fiançailles gushinga urugo naho urumva bice bikindi kibazo ahubwo jewe ico nakwibariza Emmanuel urashobora kumpa neza ingingo z'abantu uzi byashobotse ubumuga bwose haba kutabona kudavuga kutumva byose twambwira ati hari habonzi byashobotse kandi urugo rwabo rumeze neza jewe ku bantu kubagendana ubumuga bw'amaguru jewe bonyene nabahaye karorero aho nta kintu bon kubagendana ubumuga bwo kutumva jewe ndazi umudamu umwe namumenya ari umudamu tumenyana ari umudamu afise umugabo kandi uwo mugabo ndetse yari n'umutegetsi buto yari umutegetsi ngaha nuko atari byiza kuvuga amazina y'abantu mugabo uwo ndamuzi neza ngo hakaba n'uwundi yari afise nzi nakuze ndi umwana ndamubona yari afise ubumuga bwo kutavuga bajya twita abaragi yego mugabo yari afise umugabo yari afise abana wabo ndamuzi ari iwacu aho mvuka ruguru yego birakunda gusa ico nobarira Emeline ni kibazo cyo kwitahura kumva ko umeze nk'abandi kuko nujya muntu tuvuga ko akomeye ashobora kuba ahubwo se kiyepiye ikibi kuruta nukuba ahubwo ufise imigenzo mibi kuba umugaye si ingorane ni kuba ufise imigenzo mibi dufata ugasanga nk'umugabo nimboregwa ntazi kwitaho urugo ntazi kwitaho ivyo abana ibiki cyangwa ugasanga umugore nawe nuko nyene nimboregwa arasesagura ico nico kibi mugabo mu gihe ufise ingeso nziza imigenzo myiza warezwe neza nta kibuza utuba kugwawe uri umukobwa uri umusore nta kibuza kubyo kuri Andre kubaze tutaraja kure umudamu wacu umufasha wawe nawe aragendana ubumuga umudamu wanje arakomeye nta bumuga mukutereta byaje gute mukumuteta no kuri je novuga yuko ni Imana yaduhuje ariko ntivyagoranye na buhoro yego twarihuhurije hanyuma aragenda arabibarira abiwabo kameme hari abagize amakenga mugabo yarababariye kandi nabo kubera bari abantu novuga ntibari basanzwe ari abo ngaha mu muci barabitahuye nta ngorane vyateye kandi nanje kumva byarabateye amakenga byanteye ahubwo nanje kuca binyigisha nkavuga nti ntegerezwa kubereka yuko ndumugabo abushitse yego Andre tatugaruke kwa Emeline urumva ko byakunze kandi aragendana ubumuga ariko igitangaje afise umugore afise umufasha wiwe atagendana ubumuga na wakomeye none wowe nimba atari banga izo santima zo kumva wokunda binkora bishika zumva izo santima zihora ziza ariko ico ntari bwamenye nuko nyine bishoboka ko no bafise uburenganzira bwo gukunda cyane bwo gukundwa ndetse no kurushinga Emmanuel arankonvense ndumvise ko bishoboka birashoboka ko yari bwa bundi kumugara ni mu mutwe rero ni mu mutwe na cyane rero ikintu menye neza ko bwa bundi iyo igihimba kimwe gipfuye kitabuza ibindi gufonctiona kandi umuntu akore kwiyakira akamenye ko ameze nk'abandi yego urazi Eme ndakubarire urabona wowe yuko ugendana ubumuga bwo kutabona yego ku buzima ufise burya hariho
naho ngira ngo vyoba bitarashika burya hariho abakwifuza aho nyene natugira kiri ngaho nta muntu Emeline ngano ko university warayizo hejuru mu journalist nta muntu araza kugana ati Emeline tuje ndakwifuza arashaka ko twoja mu rukundo ibyo sinabiguhakaniye ko byabayeho ibyo byarabayeho cyane ariko urumva narivise ugutamenya ubu ndatahuye uyu musore wangiye umunsi ugende kumwemera mwana igere ko bimeze yego niba yara uko bishoboka kandi mana yanje ndumva rero abantu bose bari bafise imyumvire nk'iwanje bakwiye kuyihindura kumva yuko dufise uburenganzira bwo gukunda no gukunda no kurushinga ahubwo tukava mu bujiji twumva ko mushoboye namwe mushoboye kugurura umutima tumeze nk'abandi kweri uko byose ndumvise birashoboka byose ne mu mutwe papa we atubwiye ibintu byishura tugira ko bishoboka ariko hari abandi bantu hanze atari Emeline bameze nka Emeline ba Emeline hanze ubona hoko bikimu kugira ngo abo bantu nabo bashobore gutahura yuko ibintu byo kubaka ugendana ubumuga bikunda jewe ikintu no tangura kubabwira nuko burya ubuntu burihabwa kandi ubuntu ntibuboneka so ubuntu novuga ni physique oya ubuntu ni ubuntu nyene hirya nyifato kujya kuntu bijya nivyo bituma abantu bakuraba nivyo bituma abantu bakwifuza kandi bakabona ko umuntu uri integre ukwiye kuba umuntu uri wo muri societe nico ubundi ubumuga iki izo singorane ikibi burya nukutagira ubuntu ego ugasanga umuntu ntagira indero n'umuntu w'imboregwa n'umuntu ntacafise yitaho ivyo nivyo bibi nawe ndi kumugara nibisanzwe yego bishikira umuntu mu buzima we wese nta kibazo nakimwe kuzo amasuri Champion TV murabona ko ibintu biryoshe cyane ikiganiro kimeze neza ibintu nyene sinzi mbega nk'impanuro rero mwohereza abajene novuga abajene uko abubatse bo barubatse bagifise bataritahura ngo babone yuko bashoboye gusangira umunezero na munyenga mu rukundo uraziko urukundo n'umunyenga bataritahura ngo bashobore ko babone ko bashoboye gusangira umunezero n'abandi mu bahanura iki jewe cyo nabahanura nuko ubwa mbere na mbere bakumva ko ari abantu nk'abandi nibiyangaje mu rukundo bakunde by'ukuri ntibahahamira amaronko ngo kubera ujya muntu yoba afise ibi bakunde kandi babanze basenge kuko niho Imana izobarongora ku muntu ameze neza aho niho batazoba desi ego nawe ubundi birakunda ubumuga bwabo ntaco butwaye nta ngorane nimwe ntibumve ko ari abantu nk'abandi bakore nk'abandi nta kindi kintu kweri nagira ndababwire yuko ibintu byose birashoboka gukunda kubaka byose birashoboka kuko ni mu mutwe nyine ngo tuma tubivuga jewe ico nababwira nk'abakobwa bagire ubwenge mu gutohoza n'uwo bagiye gukundana nabo naho turiko turabwira ko bishoboka nyine birashoboka ariko bagire ubwenge kubera ko muri kino gihe hari abantu benshi bavuga ngo ngiye ngo gusambana ngo ni mukobwa ngo agendana ubumuga ngo bizontera chance n'ibindi byinshi by'imiziro ivyo rero bo bigendera buhoro bakaraba by'ukuri umuntu ariko arabatereta ko afise gahunda canke ko atari ugomba kumukoreraho ivyo bintu by'imiziro canke nyine kumuprofita ibintu nk'ivyo nkuko babitubwiye nyine basenge bavyereka Imana kandi nabone bakoresha ubwenge kuko Imana yaduhaye ubwenge nyine kugira ngo tubukoreshe n'abasore nabone nyene bibuko nyene bagiye gutereta abakobwa nibitinye bumve yuko baza gusaba urukundo umukobwa akarumwima canke akarumuha ariko vyogenda ari n'ubundi atagendana ubumuga agiye gusaba urukundo uwo muntu nyine nukutinyuka ugatinyuka amaranga ukiyakira amaranga mutima nawe yawe ukashira ahabona kuko byose birashoboka kumugara ntibisobanura kudashobora uburenganzira bwose abatagendana ubumuga bafise natwe turabufise bakunze ba Musuri Champion TV murumva ko abahaye n'impanuro zimeze neza Emeline ngira aho bukera nanje ndashobora kwitaba ka invitation kawe wage kubakisa ahubwo wewe urategura ikanzu murumva
urumva kagimene n'ugenda ntegura ikanzu y'urubanza rwiwe na papa ngaha tuzokwita bamubwira ngo tumushigikire ubu agiye gukunda yigurure mu mutwe n'abandi rero abajene muri ko muradukurikirana mutwumvirize ugurura umutima wawe yakira icuri ukunde umuntu agusavye urukundo raba katari uje gukubesha mugira ngo mushobore gukundana ugere ku cifuzo cawe wubake ushikire urugo rwawe hama sindabarandira nababwiye ko kuri kamera ari Sami hama subscribe niho nababwiye nivyo ndabasaba je imisi yose mugira ngo mudushikire tubashe kubaha ibiganiro mwame mukirikirana uko bije hama turabakunda bye Musiri Champion TV, you are my champion.